Hello everybody, today we are going to talk about WH questions. We have this question with who, which, what, when, where, why, whom, whose, how. Yeah. Tugiye kureba ingene tubaza ibibazo dukoresheje utu tumoye interrogatif. Hama imbere yuko tuja en detail nagomba ntumirire umuntu yoba agira akurikire iyi leçon ataravye ileçon ivuga kuri interrogative form ya mbere ko yobanza akayiraba, kuko hariho ivyo tudasubiramwo. Ahanye turashimikira cane kuraba utu tuntu tuba tubajije, ubundi ntituja kuja mu maforme cane. Murabizi nkuko twabibonye ahaheruka mu kubaza ibibazo twarabonye kuri yes or no questions. Turafise uburyo bubiri mu gihe tuba dufise an auxiliary or a modal, tuca dukoresha iyo tukagira inversion de sujet tugatanguza auxiliary sujet hama ibikurikira. Mu gihe tudafise auxiliary or a modal dukoresha do, does, did. Muvyibuke nivyo natuja gukoresha. Ico dukora gusa dutanguza aka kamoye interrogatif tugakurikiza ivyo nyene. Kiretse kuri who, we use who to ask about people and we use it as subject. Who ikunda gukora turiko tubaza nk'umuntu yakoze ikintu, who nk'umuvyeyi sije. Aho nyene ho ntitwirwa turagira ayo ma rules nababariye. Dufata iyo who tukayitanguza tukurama tugakurikiza ibikurikira. Nkavuga nti John opened the door, nshatse kubaza uwo yabikoze nca ndamplasa John na who opened the door. Murabona yuko nta bindi niriwe ndazana bimwe vya did, that kubera ni sije. Ariko reka turabe kubikurikira. Which, we use which to ask to ask about choices. Les choix, amashwa. You have English book, you have mathematic books, you have ibitabo vyinshi bitandukanye. Nkakubaza which book do you prefer? Urabona which kakamo interrogative, book, which book, hanyuma do you prefer, do kaka auxiliary tuca twitiza mu gihe ata auxiliary or modal dufise, hanyuma subject you, hanyuma prefer. Ndashobora kuvuga nti I prefer English books or English book or I don't know mathematics. What, to ask for information about something. Tukavuga tuti what do you want to say, turiko tubaza information about something. Murabona naha nico kimwe ni what kakamo interrogative, hanyuma do ya auxiliary dukoresha mu gihe ata iyo dufise canke modal, hanyuma subject you, hanyuma want to say ibikurikira. What is your name? When, we use when to ask about time. Ka naho ni rule nimwe. When do you open your office? Where, to ask for, to ask about places. Where does your friend live? Urabona where, where does your friend live? Does, murabona ntitugira camvuga my friend lives in Bujumbura. Murumva yuko nta auxiliary hari, niyo mpamvu twakoresheje does. Ibinye bisaba yuko usubira kuri ya lesson ivuga yes or no questions, niho twabibonye. Why, pourquoi, why did your friends fly to England? Whom nayo ni igomba gukora nka who,
ariko who twayibonye bibaza zose zibaza abantu mugaha muyikora nka sujet and as an object complement. Whom do you want to invite? Urana narahaye mu kubaza ni rule ni ya yindi nyene nakakamo interrogative hanyuma auxiliary hama subject hama n'ibikurikira. Cavuga nti mu kwishura I want to invite Mr. John, I want to invite Elizabeth. Yeah. Whose ni appartenance, donc ikintu ca appartena ku muntu canke yeah. Whose is the pen? Mu yandi majambo ni nkuko nawe nkubajije nti the pen belongs to, yappartena kuri inde. Yeah. Who and whom tuyivuge ko kandi who and whom byose twabonye ko bibaza abantu ariko bikoreshwa gute. Tom wants to talk to John. Ndabaza nshatse kubaza Tom, murabona ni sujet, cambaza who wants to talk to John. Murabona yuko nshiramo who nkaca ndakibarekeza uko gikurikira kuko mbajije donc ni sujet, ariko naho ngomvye kubaza naho as on an object. Whom does Tom want to talk to? Murabona kubera hari object ni kakamo interrogative hanyuma does kaka auxiliary Tom sujet nibikurikira. Yeah. We have whose and whose. Yeah. Whose twayibonye ni kakandi kabaza possession. Whose naho ni a contracted form of who is or who has. Yeah. Whose phone are they using? Mbambajije muri makini. Yeah. The phone they are using belongs to who? Yeah, iyo phone bariko bakoresha appartient à qui? Yeah. Aha naho kuri contracted form. Who's hungry? Ni nkuko nokubaza nti who is hungry? Ushonje ninde? Yeah. Ubye who's seen the thief? Who has? Don't know contracted form. Contracted forms. Yeah. Uratandukanye niyo who's ya mbere. Okay. We have exercises. Complete the following questions with appropriate question ways. Mubwo bujambo twagiye turabona mu complete nubwo mubona bukwiriye. Turafise how ntitwayivuze ko tuzoyigira lesson yayo kuko irafise uburyo bwinshi dushobora kuyikoresha, niyo mpamvu twayiretse tuzoyivuga ko ubwayo yiyaguye. Yeah, we have exercise. Urashobora gukora mukagira pause kuri video hanyuma ukaca uja kuraba ibyo watoye. Ushobora no kundungikira inyishu inbox kugira ngo tugufashe donc kwevariwa donc aho ugejeje wiga. Yeah. Urashobora rero kugira pause ukabanza ugakora hama ukaca uraba inyishu. Here are the answers. Okay, this is the end. Thank you.